amahoro abantu b'Imana, amahoro abane namwe turabakunda gose cyane mugira umugisha kandi mungere muheza gigo. Hari aka video hano nabonye kandi kano ka video karimo ukuri kwishi ku bantu bumva. Karimo ukuri kwishi ku bantu mwumva. Kuko rimwe na rimwe burya ni vyiza iyo abantu baguhaye message ishobora guhindura ubuzima urimo. We nimba wicaye mu mazira ntoki ndavuga amavyi. Wicaye mu mazira ntoki mu mavyi. Umuntu akakubwira ngo yavemo ukanka washaka ukayagumamwo ntacyo wabuhombeje ujya muntu yarakuburiye. Reka muvize message tubiganiro gatoya. Barundi kazi muraho murakomeye murabavandimwe. Ngiye mfite babyara banje ibujumbura no kuvuga ibujumbura kuze babyara banje bamarume bamuyomba barashaje ibujumbura murabavandimwe. Ntabwo nabifuriza ikibi ariko hari ikintu ngiye kubabaza n'ukuri pe ko kera abarundi mwari intwari ninde warenganye umurundi kudetita kuwa mutamupinduwa ariko wagira ngo intwari ni babandi bahunze igihugu abasigaye noneho mwasigaye muri bigwari. No abarundi ni babandi. Karo kantu nahaca avuga ati no yaravuze ko atahubwo womenga bahunze igihugu nibo bantu b'ubwenge, ahubwo bahunze igihugu nibo bari n'ubwenge. Of course yes, abari hanze igihugu nibo beshi bari n'ubwenge yes. Kuri kano kantu ngo abarundi mwabaye iki? Abarundi bubu batandukanye na bamwe ba mbere mugabo bo baraza ngaho imbonera kuzi kubwire ngo ngo barakanuye ahubwo bo barahumirije. Ubu barahumirije kubera yuko mbere mu buyobozi habaye ibintu bitagenda neza bonyine mu ndongozi barahaguruka bavuga bati oyo bakagwana bati ntidukeneye. Mu gihe mu buyobozi hariko hayobora abantu bameze nabi. Mugabo n'ivyo abandi mbere ngaho navuga iyi ntwaro kenshi y'abadede abadede n'abantu watwara neza watwara nabi birani n'ibindaba kuko n'igihugu ntibaciyumvamo. Erega igihugu kigwanirwa n'uciyumvamo. Abadede bagukangisha ko bakigwanira bo kigwanira aribo bari kubagisahura. Ubibaza yuko hari umuntu yahunguye hanze y'u Burundi ari masahura Burundi amategeko atayo ubucamanza bucuritse ubusuma buhaba ugufungira abantu busa bikorwa n'abantu bari hanze ntibikorwa nabo nyene bavuga ko bari mu buyobozi mu ndongozi. Abo rero beshi bahari barushwa ubwenge n'abari ahubwo bahunze. Dukomeze. Ivariste ndayishimiye icyazura nkuru nziza nibura basi atafazari basi niwo bagerageza ariko noneho Ivariste ndayishimiye we ararata ubuhutu akarata igisirikare. Mwese miryango y'abatwa mukoraniye ngaha na mwebwe miryango y'abahutu n'abatutsi mwaje kwifatanya ngwingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ngabo mfise bashe wese niba ubuhutu ari ngombwa kuko mudashobora gushiraho undi muhutu ushoboye diplomasi ubanye n'amahanga. Ikibazo cy'ibitoro kidashira muzabaho nta transport muzabaho nta communication amaherezo zabayaye ni ukuvuga yabashubije inyuma mu myaka 100 ishize. Nta nubwo arimo kubabwira ngo ati igihe runaka bizarangira. Reka da aricaye gusa ku butegetsi arabakangisha igisirikare ngo ni generale n'imbunda n'imbonera kure ibiki ariko amaherezo azabayaye. Mukore nka Nepal bira bihugu by'abarabu bira byo muri Aziya murabona ibintu babakoze. No bararushe. Namwe muri Afrika muzima muri Afrika ibihugu byo muri Afrika igihugu kimwe gusa gihorana ibibazo by'ibitoro. Muzabahute nta bitoro muzabahute. Niba ari ubwoko mwashize undi muhutu mbese mu Burundi nta undi muhutu bishoboye. Niba ari ubwoko mwashize undi muhutu mbese mu Burundi nta undi muhutu bishoboye. Ndabageze ukuri n'ukuri kw'Imana y'umuco mukore nka Nepal mukore nk'ibiriya bihugu bindi mumukureho muri Afrika. Yego nta gihugu kiri paradiso ariko birarenze Bujumbura i Burundi birarenze.
birarenze mumukureho mushireho ubundi butegetsi mu bintwari nka kera mumukureho mushireho ubundi butegetsi ubuzima bwanyu buhinduke bube neza ndabwira wiyuzi kutazosaba akazi leta niyo gukenera nizo kuzana kugira uyikorere kuko igihugu cyaraguhaye umutahe bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute imbona kazoza yerekana ishusho y'Uburundi twifuza kubona aho Burundi mu 1240 mu 1240 Senyimana Eric mwebwe muri umuhutu wo muri Cankuzo ubwo mwageze hano mwoba Kayibigi Elisa mwebwe muri umutuzikazi wo muri Meri abanyamahanga bafite imitahe yabo ibakiza mu Burundi muca mu inama y'ingene burya amahera yabo ntaho baburana ingenda nyinshi abagenzi baraduterera akavuga ati akira indege ugende erega n'ikibano ciza akavuga ati ntiwirirwe uratama indege nzokurungikira ikujane turazi iwanyu yo kweri muri garage ntabwo nagombye kuvuga byinshi nagombye kugira ngo bigume vyivuga mu mve zino mvugo zisubira mu kandi ariko harakantu umugabo yavuze keza ntabwo yavuze ngo ivy'ubwoko oya yavuze ati nimba mwebwe nimba muvuga ngo ntihayobora abahutu nimba yavuze ni if nta bandi bahutu mufise ngaho bayobora niko yabagiye nimba ari byo mwiyumva mwo muteka yobora abahutu nta bandi mugira bayobora equation mbonera kuri nizi vyumva nimbonera kuri kuko mu mutwe nyinshi zarapfuye kino kibazo mwacyumvise nta bandi mugira bashoboye kuyobora turetse abantu bese amajambo yose mwumvise zino mvugo zose mwumvise nta bandi tugira batishongora hari mikindi nta bandi ba generale bahari tubaze generale nta bandi mu Burundi ba generale bahari nta bandi bakomanda bahari abakomando bahari hanyuma mugere murabe muntu zeye Sudani ntibavuga ko Kenya ntiyama intambara ntabwo Sudani buzi bitoro nko mu Burundi ngukuri kw'Imana ntabwo buzi bitoro nko mu Burundi niho honyene number 1 n'uyu musigomba vaho ugende muri Sudani ntabwo bimera nko mu Burundi oya kwera ntabwo ari kubesha
hari ikindi yavuze ati nta gihugu ari paradiso, nta gihugu kibamwe ari paradiso. Yabivuze ibihugu ibibazo birahaba mu bihugu vrema, me iwacu Burundi birarenze. Now reka turangirize kuri bino bintu. Ibi bintu umugabo yavuze hano ni ukuri nimba mutumva neza, kuko yavuze ati perezida ugiye kuraba ibintu atubwira twebwe asa nk'umuntu atiteguye gukemura ibibazo tugira. Ntabyo, kuko nahaza ngaho ukamiganira ibibazo atatangura kuzana ya migani yiwe za nkuru ziwe. Igihugu n'ukuri kimaze kuba igihugu yaragisubije inyuma mu myaka ijana, yaragisubije inyuma haba mu gisirikare, haba mu buyobozi, haba mu iterambere, mu bikorwa by'igihugu. Igihugu cyaragiye gisubira inyuma ngo ba atahubwiye inkuru nziza byarafuma. Inkuru nziza uza kumunganisha uwo munganisha nawe inkuru nziza byari smart. Inkuru nziza ntabwo yavuga ubusa, reka da ntabwo yavuga ubusa. Kandi inkuru nziza wari igwaragwariza rimwe namwe bigakunda byarafuma. Hari ukuntu byagemuka abantu bagwaragwaje utuntu naho imbonera kure zari zarasaze cyane gusumvye, nabo ikibonera kure gisaze bakimena umutwe, barakimena kuri ico neva yaragikoze. Ariko mbere waramenya ko ibintu bifuma nano bwavugira hejuru, ntiyimara amaza, ntiyasakuza, yavuga make, mugabo kumva amajyama harimo akavuze arumvikana kishira afadika. Nayo wewe hanaguma pfuko ibintu ni hurutu ni yitaye no ku buzima bw'abarundi barimo. Ariko je nkunda kubaza no nk'umwana wa nkuru nziza ari heho, umwana wa nkuru nziza ari niyo zagahegarirwa ikibanza cya president. Hama cyo vuga ngo rika ngo boce bamwica, ukomba yuko ubu umuntu akaze uremera ugatinyuka ugashaka utibashaka biyici. Ugomba gucika umuntu akaze. Umwana nkuru nziza niyoza ngakavuga ati nimiburi burengere mu kirenge cya papa canke wa muhungu wa Buyoya ari hehe, nimba ari Olivier Buyoya ari niyoza ngakabijamo basi. Ntikuriyo ntuze ndakugareka yarahageze cwe baramukikisha gira ubwoba akitsarahutse. None abandi bari hehe hano? Rimwe namwe burya ntabwo tuko dutuka ngo dutuka igihugu no ubuyobozi bubi, kuko murabona yuko na CNDD-FDD igwana igihe yari kiragwana igwanya bya butegetsi bwari buhari, yagwanya igihugu cyangwa yagwanya ubuyobozi bubi? Yagwanya ubuyobozi bubi. Niba tuvuga ngo reke gwanya igihugu, no natwe tuko tuvuga ibingo vy'igihugu, tuvuga ubuyobozi bubi butuma umuvyeyi w'igihugu amara kubera ubuyobozi bubi. Yaba hari umuntu agiye guhinduka sawa, agiye guhinduka hano twamwumva, mugabo nta guhinduka, ahubwo bikomeza bya bindi nyene Uburundi bujya mu kinogo. None nimba basibuga ngo hajye bari umuhutu koko nkuko uruye yabivuze, nta wude muhutu arenza sobanukirwa ibintu, haze gukina diplomasi neza, zo guhuza abantu, haze kurondera igihugu, azi kuvugira igihugu, azi gushakisha hose kuja hanze kugira ngo azane iterambere rifadika. Nta uhari. Mboro bari mbono ntubaza, nta uhari. Nimba ari byo mwipfuza basi niko tuko turavuga. Nuko mvuga ngo Burundi ngo biko bugana he, hariho ubuntu bw'ubwana maze imisi ngaha bugenda, mwe bugafatura hari ubundi bugakamera ahantu hari inzu ndende, ngo bavuze ngo Burundi ngo ni bubi, ngo raba ngo ni bwiza, akameye inzu nagenda ari kure video hose turaba babereka, aja mu gace gato karimo akazu keza, ngo heraba ngo Burundi ni bwiza. Uburundi ubwabwo itself ni bwiza, ariko imiyoborere irimo ijana abantu. Ubukene perezida dushika mu myaka 40 tuzobwicuza tutarava imyaka 40 kubera ubukene arimo dushiramo. Amadeni baguma bafata, amakora ariko azamuka duga ngaho, abantu ubukene burenga, amamega uguze mu mayinite zona bahise bagukasa guna amatagisi fye bakaba batwaye ubufaranga bwawe bose bakatwara. Igihugu kiro kigana hehe? Umuntu ushaka kwiganira n'igitoro akavuga ngo ntabwo abarundi ngo bakeneye igitoro, ngo nabategetse bonyene ngo babikeneye. Wagere kubaganira uti abarundi bagenda n'amaguru, ngo nimige kugenda n'amaguru, ngo kera ho ntibagenda n'amaguru. Siza hano muri ko manaje mwebwe, ntabwo umuntu akavuga ngo nikora ko ngo abanka ngo yanka ngo uko mwitwara. Uburyo mwe mwitwara ntabwo mugomba gukemura ikibazo cy'u Burundi, kandi bino bizokwegera u Burundi mu myaka iri imbere. Muzamwumubwira ngo 2000 kangahe 14 bude 2060 2000 kangahe 40 na 60 ngo muzamwe hateye imbere vyahe makimeze uko mugitwitwara uko.
namwe muri Afrika muzima, muri Afrika ibihugu byo muri Afrika igihugu kimwe gusa gihorana ibibazo by'ibitoro. Muzabahute nta bitoro, muzabahute. Niba ari ubwoko mwashizeho undi muhutu, mbese mu Burundi nta undi muhutu bishoboye.